Mwebwe mwese mwongoye igihugu, reka mwebwe mwese mukoraniye ngaha tugire Kristo. Tugire Kristo. Nagaze Kristo. Nk'ikivugo cy'igikorane nashimye gufatira kuri Bibiliya mu gitabo cy'iharura ikigabane cya 11 akarongo ka 2 havuga hati ese iyo igihugu cyose cy'umukama kiba gicitse cy'abahanuzi. Ariko naho mwageze ijambo akarongo karabandanya kati iyo umukama aba yohunze umutima wiwe abantu bacu bose. Ngira nibyo mushaka gusaba Imana muri iyi minsi y'ihwaniro byo gusenga no kwirimbura. Ego cyane ibintu yita gikorane jewe ndabyita ihwaniro ryo gusenga no kwirimbura, kandi nifuza yuko ibyo bintu bibiri byojana, ugusenga no kwirimbura, mukarimbura amabanga Imana yabahaye yo kurongora igihugu, mukibaza imbere y'Imana iyo muri kurerekeza iki gihugu yabaragije, aho mubona mwaragerageje mukayikengurukira ku bufasha bwayo yabarongeje, aho byabananiye cyangwa yabyononye mukayisaba imbabazi, mugaca mugenda mwigiriye inama, mukagira muti aya mezi asigaye n'inzego zimwe z'intwaro y'igihugu gihinduke, ngibi ibyo tugiye guhindura ku neza ya bene igihugu bose. Mukavuga muti muri iyi myaka ibiri isigaye ngo dusubire dutore umukuru w'igihugu, ngibi ibyo tugiye kwihatira gukora kugira ngo abo tubaragijwe bamererwe neza. Nibwira yuko mu guhitamo iryo jambo ry'Imana mwagomba kubyerekeza kuri iki gihugu cyacu, nicyo gisabisho, nicyo sengesho mwashatse gushyikiriza Imana muri iyi minsi mukoraniye hano ku Gasaka ka Nyarunyoga. None tugire tuti ese iyo igihugu cyacu cyose cy'Uburundi kiba cyaragicitse cy'abahanuzi, iyo umukama aba yohunze umutima wiwe abarundi bose. Iruhande y'ikivugo mwaragisemo ijambo ry'Imana ry'urufatiro, naryo nyine riri mu gitabo cy'iharura igabane cya 11 kuva ku karongo ka 10 gushika ku ka 17. Twaryumvise mu ntango. Sinomenya igituma igabane cy'ijambo ry'Imana cyo mwahisemo, uko biri kose muze tugerageze tuzirikanire hamwe, ntiribura icyo ritwigisha uyu munsi, ntiribura icyo ryigisha mwebwe murongoye inzego z'igihugu, baba ari umugambwe CNDD FDD uri imbere muri iyo ntwaro, eka n'abatari muri uwo mugambwe nyene ariko muri izo nzego, kuko mu burongozi bwanyu mwisunga iby'uwo mugambwe uri ku butegetsi bushinga. Ngo Musa yumva abantu bariko barahira mu miryango yabo, umwe wese ari mu rwinjiro rw'ihema ryiwe. Musa umwe Imana yitorera ngo bariwe izocako mu gukura igihugu cyayo mu buja, arumva abantu bariko barahira. Barizwa n'iki? Barizwa n'uko bari babuze icyo bihereza, nawe ataco ari bubahe kuko bari mu bugaragwa. Nk'indongozi yarumvise amarira y'abarongoye kandi yiyica amatwi. Abo bari Abanyisirayeli muri kiriya gihe n'abigagere barimo. Tuve hariya muri Israeli, tuve mu Burundi wacu, ubwo uyu munsi uri hejuru nta Barundi boba bariko bararira. Nimwabaha akanya mukabumviriza, muzokumva yuko bariko bararira kandi batari bake,
hariho abaririra ku mugaragaro, hakaba n'abandi babanza kwikinga impome kugira ngo ntibagirire ingaruka mbi. Kandi aho rero muri abo barira canke bidoga no ngaha barimo n'abari mu nzego z'igihugu barimo. None abarira barizwa n'iki? Murizwa n'iki? Mwidoga kubera iki? Nitwaba muri iki gihe turimo ata bibazo by'umutekano muke bihari, nitwaba kumbure muri rusangi tutari mu bibazo by'inzara, hariho bamwe na mwebwe muri ngaha bashobora kuba barimwo barizwa n'ibura ry'ibitoro. Hariho abarizwa no kubura utwo basoma naho baba bafite amafaranga yo kutugura. Hariho abarizwa n'uko bakumirwa mu itunganywa ry'intwaro y'igihugu. Hariho abarira kuko batarekuriwe gushyikiriza ikiri ku mutima. Hariho abarira bose bagatembera mu nda kuko hari aho mushobora kubabwira muri batwenge babere nk'abantu bamerewe neza ataco baguze kandi bitari uko. Mbega abo bose baririra nde? Erega baririra mwebwe mwahawe kubatunganyiriza. None tuzo twabatoreye ngo mudutunganirize. Nimwumve rero amarira y'abarundi uyu munsi, mukoreshe ububasha bwose muhabwa n'igihugu kugira ngo muhagarike ayo marira. Nihaba hariho abayatera n'ibigirankana, mushike ingingo bakinjure bafise abitanye neza y'abo barongoye. Nihaba hariho abatarangura amabanga bashinzwe nk'uko bibereye kuko batabishoboye, nabo nyene mubaruhuriye. Na mwebwe nyene muze murashinga amabanga ababikwiye kandi babishoboye. Iki gihugu kirimo incabwenge nyinshi, kirimo abahinga benshi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Erega burya agatima keza konyene ntigahagije kugira ngo umuntu arangure neza amabanga ajejwe. Eka mbere na bya bindi mwita gushirira ntibihagije kugira ngo umuntu ari indongozi bikwiye. Musa yumvise bene Israeli bariko bararira atako ari bubagire, yaciye arakubiteguye mbere atangura gutonganya Imana kumengo ikiri kumwe nawe. Atangura kubona ko igihugu yamuragije ari umutwaro yiremeze. Ati ni kuki utandavye byiza kugeza aho undemeza umutwaro w'abantu bose. Ati mbega n'ikiwe n'abavyaye aho mbwira ngo ni inkuru idashoboye byose gushika bashitse mu gihugu wabemereye. Ati nzokura hehe inyama zo kuha abantu bose ko bari kubarandirira. Iyo Musa ayo majambo aba yavuze muri iki gihe cya none hano mu Burundi, niho buze utamubwira ati wavyemereye iki. Ariko bimwumvikana ko atari kwanka ubuzima bw'Imana yari kuba yigararije. Eka noneho no mu kwidoga gutyo yari yibagiye ko ari kumwe n'Imana, ko n'icyo gihugu Imana nyene yamuragije ari yagiye irakirinda abavuga kuva mu buja bwo mu Misiri gushika aho bari bageze icyo gihe. Musa rero nta bundi buhinga afite atari kuba umusuku w'Uhoraho. Namwebwe rero mwaremeye amabanga y'igihugu, kandi mwebwe mushobora kwidoga nka Musa kuko uburongozi mwarabushaka cyane, mbere mwaraburondeye. Hamwe mwiyamamaza mudusaba amajwi ngo tubatore, mwarashaka gushingwa ayo mabanga,
kandi mwatwemereye ibitari bike muzorangura ngo tumererwe neza. Nitwo banje rero kurira mwokwibwirije mukumva yuko mudufitiye umwenda imbere y'Imana kuko ariyo yabaturagije. Kuko mutaranguye ibyo mwatwemereye, nimba mubeshe twebwe gusa, mba mubeshe n'Imana, kuko kuva mugitangura kurongora igihugu ariyo mwatoye kw'icyawa. Musa ati hapfungirira gutyo ndagusabye unyice ubunyene ko ndabe byiza sinsubire kubona ayo mabi. Umengo narigeze kumva ngaho iwacu abarongozi bavuze amajambo nk'ayo, babonye umengo bo bariko barubaka ariko abo basangiye gutunganiriza igihugu nabo basambura. Ariko Imana iyo hari ikintu gisabisho nk'icyo ngo numwice, Imana ntacyo yokwakira. Noneho Imana ntiyica, iyo iba yica abo yohereye ko ntibubaye nka ba Musa bidogerwa atari ubushobozi bafite bwo gukiza igihugu. Iyo Imana iba yica yohereye kubiyegeranirije ko amatungo yose y'igihugu kandi abandi baturutse bavubi bakanabiteza ibuye. Iyo iba yica yohereye kubakurabuza abana bayo bababuza kwitegereja, kandi iyo Mana yo yaturemeye umwitegereje. Iyo Imana iba yagejeje abantu yohereye kubayibesha ishengero rikoranye. Iyo Imana iba yakora ibyo yohereye ku batumye canke abariko baratuma n'ubu abarundi tutaronka ibitoro. Kuko Imana si ukumenya. Inyinshi yahaye Musa si ukumwica ahubwo yamubwiye iti nturaniriza abagabo 70 bo mu bakurambere b'Isirayeli, abo uzi yuko abakurambere b'igihugu n'abarongozi bacu, ubazane imbere y'ihema ry'ibonaniro, baheze bagumaneho nawe, nzoheza manuke tuganirizeho nawe, nzokwakira kuri wewe mutima, ndamushyire kuri bo kugira ngo bazogufashe umutwaro w'abo bantu, ntusubire kuwiremeka wenyine. Ego cyane umwami agirwa n'abagabo, ntawe ushobora kurongora igihugu ari umwe. Umurongozi nyawe n'uzi gutora abafasha nyawo baheza bakaba n'abahanuzi. Atabahanuzi bo kw'izina gusa, babandi arabuko bamaze byonyene, ariko bamwe bazi kubona ibikenewe n'ibibereye hakiri kare, bagaheza bakabishikana aho bwirizwa gushika. Niyo handi ho uwo kugaza ko yoshobora kwifasha uburongozi wenyene, cyane cyane ko kurongora igihugu iyo bahejeje kunanirwa. Abo bagabo, abo bahanuzi b'umuringa, abatowe n'abagenyi muri hano kugira ngo mufashijwe n'ijambo ry'Imana mwisuzume mutibabarira. Kumwe Imana yabwira Musa ngo ajyane imbere yayo babagabo 70, namwe mwakoranijwe hano ngo musenge muri mu mice itandukanye y'intwaro y'igihugu, mu madini n'amashengero atandukanye, abakuru n'abato, ngo musabe Imana igahe umutima wayo, mwubakire igihugu kuri uyo mutima w'Imana. Iki gikorane mucitirira cy'ugukenguruka, kandi ahanini turavye ingene gitunganywa hari ingano neza ngo gukengurukira cyane rwose Imana. Ariko burya gukenguruka byabwiza kujana no kwirimbura. Umuntu yirimbuye neza arabona mu buzima bwiwe ibyo ashima n'ibyo anegura. None rero bikabera akanya ko kwihweza aho mugejeje igihugu n'intambwe igihugu kigezeko. Mwirimbure mutibabarira,
cyane cyane nk'umunyakwimana tudashobora kuyihenda n'ikindi gikora ku maso ahandi bitagenze uko imana yohava ibabwira kumwe babwira bene Isirayeli iti dana kandi hagaya iminsi mikuru yanyu amakoraniro yanyu merana siyashima iyo mumpereje inkuka n'amashikanwa byanyu sinabishima nibe muri ruhande urwamo rw'indirimbo zanyu sinumviriza umudiho w'inanga zanyu. Biri mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ikigabane cya 5 akarongo ka 21 gusa ka 23 aho Imana yakiranegura wo gusenga kwa bene Israeli kuko batasenga mu kuri. Kuva mu 2005 twarafashe urugendo tugiye imbere na CNDD-FDD none ubu tugeze hari icyo Imana ibaza uyu munsi CNDD-FDD cyane cyane indongozi zo hejuru nk'abo yahaye kurongora igihugu bakirongora bakijyana he ku mbona kazoza se mu 2040 ya 2060 ego cyane ariko mu kurindira icyo gihe ko imyaka ikihari ubu biriko biragenda gute ariko aravuga iki ni ukwirimbura rero barongozi ba CNDD-FDD mufata inkoni y'ubwenge mwibuka yuko baronse byinshi kandi batwa byinshi simwebwe mwenyene muzobazwa byinshi kuko igihugu cyatangiye kubaho mu 2005 hari n'abandi bazobazwa byinshi ariko ubu muri iki kiringo ni mwebwe mubwirwa kuko ari kutambere mubazwa igihugu. Imana iciye ku bahanuzi bose yarabwiye ijambo ry'igihugu cyayo ijambo rishobora kubwira uyu munsi twebwe turi ngaha iti ndabizi ububisha bwanyu ni bwinshi ibicumuro byanyu murengera murakinze ntungane mukandika iturire nimurondere icyiza mureke ikibi niho muzobaho niho umukama ingabo azogumana namwe nk'uko mubyivugira nimuhebe ikibi mukunda icyiza. Mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi igabane cya 5 akarongo ka 12 kugeza 15 aya masengesho rero n'abakajya gusaba imbabazi Imana n'abarundi ku byo mwononye n'ibigirankana cyane ibyabononekanye ukabishaka ibyo mwononye jewe tutabigaruka ko twese turabizi kuko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yaba yabishyize ahabona mwarasize Imana imbere bamwe kugira ngo babigaragaze iyo bafashe ijambo abantu bakoranye mu gutondesha abantu mu byubahiro byabo batangura ngo ni icyubahiro Mana mushobora byose bagaca batubwiriza ko abandi bene icyubahiro oya yemwe ntugace kurero Imana n'abantu bamwe muraraba muhinyanyure imvugo ntusubire kunganisha Imana n'abantu. Imana tusenga icyubahiro cyane n'ibiteka nk'uko tubyerekeza ku bantu nitwashaka ko icyubahiro mu ngo yacu turakoresha ya magambo nyine dusanga muri Bibiliya umukama rudasumbwa rugira byose mushobora byose n'ayandi nkayo kuko Imana ari ibirengeye niyo tanguriro ikaba n'iherezo irarengeye mbere n'ubwenge bw'abantu. Gushyira Imana imbere rero jewe ndabitegera nko kwihatira kurangura ishaka ryayo kuko Imana ni Imana nta kibanza twebwe dufite tuyiha. Nogira rero nti mwaragize indagano imbere y'Imana ko muzorongora igihugu mukurikira ishaka ryayo niko ntegera ugushyira Imana imbere. Ugushyira mu ngiro ishaka ry'Imana
no gukurikiza ijambo ryayo n'ibyo rihanura cyangwa ritegereza. None kuri mwebwe murongo y'igihugu, icyo Imana ibashaka kuri munsi uri hejuru ni ikihe? Nimurondere neza ya bose, murondere iterambere rya bose, atanumwe akumiriwe. Muteze imbere igihugu, atakara n'imwe isigaye inyuma. Ntuhendekere hamwe hamwe. Abarundi twese turakeneye gutera imbere. Nimugore uburyo n'igihe mutazorokera mu gihugu, muzotuma muri abizigirwa. Hakuba bibuka ko kubera ibyo mworoye cyane mwataye mu rudubi. Nimwumvirize amarira y'Abarundi, mudutunganirize tumererwe neza, niko muzorosheza Imana imbere. Naho muzobona Abarundi bitabira amatora atawurinze kubagobera, kuko bazaba bategereye akamaro ko kwitorera abarongozi, cyane cyane ko bazaba babonye icyo bamaze kwitorera babamariye. Bitari uko usanga abantu bahorokewe bakabona no mu matora atajyamo aricyo kimwe. Abatwara igihugu nabo babibona gutyo bagaca bakoresha ingufu mu guhatira abantu mu matora, ariko bitari muri bo. Nimushyire Imana imbere mu matora twimirije. Amatora twese tuyahanze amaso, kuko iyo atunganijwe neza twese turatekana, umwe wese akagwana no kurondera ingene yobaho atari karaturatura cyangwa ngo atotezwe. Imana nayo igashima igahezanira. Tunganya amatora, muzi yuko abashaka ibanza mu ntwaro y'igihugu ari benshi, baba abasanzwe bari muri yo, kumwe rero n'abashaka kuhashika. Uko biri kose bose ntibashobora kuronka ibyicaro mu ntwaro y'igihugu. Namwebwe muri senedede muzoronka mwese, nukuri muzoronka mwese. Namaze kuja ku nkonde muzoronka mwese, aho bazorindira amaso akamuzira. Nimutunganyirize neza amatora, tunganyirize neza amatora. Se yemwe imyiyamamazo niyagera, muhiganwe nk'abantu bazi kandi bemera Imana. Mwiyamamaze nk'abantu n'imico mwaraganiye Imana. Icyo mwaba mwagisubiyemo kandi ni cyiza ko Imana mufite icyo mwayemereye. None rero mwiyamamaze nk'abantu bazi Imana kandi bemera Imana, bazi n'icyo baraganiye Imana. Reka mbere n'ayamvugo yo gutera ubwoba muze muyireke gutera ubwoba. Reka twebwe muri benshi cyane, none muzatera ubwoba abantu bakeyi, none musubire gutera ubwoba abantu. Mubwire n'abariya kumbure umwenga ishikanye n'ibashikira mwebwe ndono zo hejuru, kuko mwebwe mweba kenshi ku mitumba abantu bakoresha imvugo y'iterabwoba. Mubihanize ibibazo basubire kw'iterabwoba. Ese iyo igihugu cyose cy'umukama kiba cyari gicitse icy'abahanuzi? Muri Bibiliya turabona yuko abahanuzi baba ari abantu bitorewe n'Imana, ikabarukana ijambo ryayo ry'ukwibutsa abandi ishaka ryayo. Bari bameze nk'abarerezi b'igihugu cy'Imana. Ubutumwa bwabo n'ibyo ntibwari bworoshye. Dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ngo umukama ashikiriza ijambo avuga ati, mwana w'umuntu, ndakugenye w'umurerezi w'igihugu cy'Isirayeli. Niwumva ijambo rivuye mu kanwa kanje, uheze ubagabishe mu kibanza canje. Ninabwira ubisha nti uzopfa nta kabuza, hanyuma nawe ntumugabishe. Mutavuga mugabishe ubisha kugira ngo ahebe inzira yiwe y'ubisha, kugira ngo umugire ubuzima. Uwo mubisha azopfa kubera icyaha ciwe,
ariko amaraso yiwe nzoyabaza ikiganza cyawe. Ariko wewe niwagabisha umubisha hanyuma yigarure wahebe ububisha bwiwe ngo ve mu nzira yiwe y'ububisha, we azopfa kubera icyaha ciwe, ariko wewe uzoba urokoye ubuzima bwawe. Ni mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igabane cya 3 akarongo ka 16 gushika ka 19. Ese iyo igihugu cyacu cyose cy'Uburundi kiba cyari gifite icy'abahanuzi, nicyo cyifuzo cyanyu mu gutora iki cyifuzo. None uriteguye kwakira ubutumwa bwo kuba abahanuzi? Muriteguye kuba abarerezi ngo mugabishe mwongere mukebure abo musangiye umugambwe, cyangwa abo musangiye kurongora inzego z'igihugu? Mu butumwa bw'abahanuzi harimo no kujya mu rutoke ku myifato iteye kubiri n'icyo Imana ishaka. Harimo kugerageza gusambura ibyo byose abantu bubakiye ku nabi. Imana yabwiye umuhanuzi Yeremiya, ehe shize amajambo yanjye mu kanwa kawe, uyu munsi ndaguhaye ububasha ku makungu no ku bwami, ububasha bwo kurangira no gusitura, ugutikiza no gusenyura, ubwubaka no guteragira. Ni mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igabane cya 1 akarongo ka 10. Ibyo asabwe gusenyura no kubomora y'ibyo byubakiye ku nabi. Ahandi naho ubwo muriteguye kwakira inyigisho z'abahanuzi? Burya mwebwe mutwara mutomboye mukaronka abaza barabategura babereka ibitari kubagenda neza, muradushimira Imana. Iyo haba hari abantu benshi bakibura abarongozi, iyo haba hari ahantu hakwiye abenegihugu baca ngo bakibura abarongozi, twosoye kuba turabagora tukarasesa. Nimutinye rero yuko haba abavuga ibitagenda neza baba babakebuye. Navuze ibyo gusaba amajwi, iyo muri kumurasaba ayo majwi murumvisha bene igihugu bose, aribo bene igihugu nyene, aribo bishyira inzego. Iyo maze gushikira icyicaro hagize ababakebura ku bitari biragenda neza, gusa muvuga ngo bivanze mu bya politike, nk'uko umengo itunganywa ry'igihugu hari abo biterekeye. Nitwe turategera ko politike atari umukino uba hari na gusa ibyicaro mu ndwaro kumwe bamwe babivuga. Politike n'itunganywa ry'igihugu mu buzima bwacu bwose. Iryo tunganywa ry'igihugu rero ntiryega gusa abarongozi, yaba umwene igihugu wese. Igihugu kirongowe neza, twese turumva yuko turemye, dutekanye, kandi dufite umwizero kazoza neza. Ariko kirongowe nabi, nta n'umwe atunga umwogero w'intwaro mbi, kandi n'abarongozi nabo nyene b'umwogero. Umwogero ariwo wibwira ati nzokarubisha abandi jewe umwogero jewe. Ndetse y'igihugu cyacu cyose cy'Uburundi kiba cyari ikintu cy'abahanuzi, atari abacambya cyangwa abagomba gukora amashyi gusa, cyangwa ngo bahumbe amaso bene wabo. Erega rero abahanuzi b'ibyaduka abihaguruka ku izina ry'Imana kugira ngo bemejwe no mudatunganye, barondere kunezereza ababumviriza, cyane cyane mu gihe hari icyo babona bubakurako. Ese igihugu cyacu cyose coba cy'abahanuzi b'ukuri? Ese Umukama yogunda musa wiwe abarundi bose kugira ngo tubakire hamwe igihugu cyacu? Imana niheza Uburundi n'ababubamwo,
iburonse abahanuzi b'ukuri berekeza abantu ku ishaka ryayo, ibarinde abahanuzi b'ibyaduka barongera amacanja. Imana nihunde mutima wayo abarongora i Burundi nabo bamugambukire, bakunde kandi bakorera aho bajejwe kurongora bisunze ishaka ry'Imana nk'uko